bakunzi ba Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche nko bibona ndakumbuye cyane kandi ikindi kintu kinaco nigenda bamenyeshe ko ubuye ntari hafi yanyu anagiye kubona ariyo nagiye kubona urukundo rwanje namwebwe ko rukomeye cyane so ndabwira ndabakunda kandi ndabakumbuye sana ndabisubiremo aho ndabwira merci beaucoup ikintu nakunze ukuntu mwagumye mufata mu mugongo mwagumye muba hafi yanje uko ibintu biri kose uko bigenda biduga bimanuka ndabona ko muri abantu nshobora kuyumva yuko ari famille yanje nkuko muri ndabivuga ariko ndabivuga mugabo ntari uko ari ariko narabereye ko ari ibyo ko muri famille yanje sati uyu munsi rero nagira ndababwire ko nakoze iyi video kugira tuvugane gato ku bintu bimaze iminsi ku ma réseaux sociaux Rukundo Ange Minouche bimwe ndabibwira abantu banje cyane so icyambere ndababwira murana komeze neza nkomeye ndashima Imana cyane gose tuyage nishire n'amakesho shaka duherako ni ikintu ikintu cyambere cyanzanye ngaha cyambere cyatumye maguruka ni bibiri cyangwa shaka kuba birenga bibiri cyangwa bitatu ikintu cyambere cyatumye mvuga ati no ibintu sivyo jewe kumvuga nabi cyangwa kushira ibintu atari byo sans faire rien ntacyo bimbwiye nta kintu nakimwe bingira ikintu nakimwe binkoza vraiment tuva bien ariko ikintu kigirira nabi ababone banje ikintu kigirira nabi famille yanje icyo cyashobora gutuma kinkora ko nkavuga ati reka maguruke so nagurutse ko iri kikora ababone banje nacyo sikindi nuko no bamenyesha yuko maze ukwezi kurenga ata Instagram nkoresha ata Facebook nkoresha nabihagaritse kubera nyene navyumva nko nshaka kubihagarika ariko hari abantu benshi cyane bariko baratakara ku ma Facebook ku ma Instagram ko ari Rukundo Ange Minouche ko ara followinga ntabwo ari jewe ntabwo ndikunda bikoresha hama bamwe bariko barabasaba amafaranga bamwe bariko bafasaba amahera ngo ni jewe ndikunda basaba amahera merewe nabi en tout cas vraiment ndameze neza kandi ndashima Imana ko yarandinze byinshi ari ibintu byinshi navuga ngo ibi bintu ngo byarigeze kunshikira ko nsonza cyangwa nsaba ikintu ngo kubera ngo ndi mu mahanga nsaba iconja Imana yarabikoze soit ikintu rero cy'ama réseaux sociaux ikintu cy'ama Instagram Facebook ndiko ndakoresha muri uyu mwanya umuntu adafite nimero yanje mujye murabasaba abantu bariko baravugana nabo mujye murabasaba ama nimero yanje ya WhatsApp kugira mu bibone yuko atari aba vrai mubabwira ati ma nimero ya Minouche ya WhatsApp kuko mfite nimero nshasha navuga ko ifite abantu bari hafi yanje kuko vyarangoye carte SIM yanje biba ngombwa ko mpindura nimero ya WhatsApp duko umuntu uzubona afite iyo nimero uzumenye ko ari donc ari umuntu wanje ari hafi nubwo atari vyo Facebook na Instagram ndagenda garutse navyo ndiko ndakoresha so mube uko biri kose nino tangwa kubikoresha peut-être muzobibona bivuye ku mafoto mba ndiko ndaposta canke ku ma video mba ndiko ndaposta murashaka kubona ko ari umuntu ari karashirako ibintu biri a jour ko ari ivyo ari karabamo ariko ubuye nabantu bariko barababesha baposta ivya kera sinzi babikura ku ma Facebook udufoto twa kera murabibona yuko atari jewe mugiye kubiraba muravye abantu mba followinga canke abantu ba followinga donc ni ibintu mubiravye bati uyu siwe kuko musanzwe mubibona ukuntu abari basanzwe baraba izo narankoresha ukuntu vyari bimeze so ibyo ni ibibazo vya mbere biteke ruhagarara ku bintu babone kuno Instagram na Facebook ko basaba amahera hamari n'abandi bibaza ko donc dushaka kuba turi mu rukundo abo bose barababesha bice kuri Instagram na Facebook nukuri ndasavye bantu mumenye yuko atari jewe naje ngakwirana ishuri ibibazo ndanabaremesha abantu ndanabwira abantu bamwe ibintu biko birabashikira ko atari jewe nabwo ari jewe nabwo ndiko ndakoresha Facebook na Instagram mwavyumvise hamwe ikindi ikintu cy'abantu bababwira ngo Minouche uko biri kose Minouche yahevye Magic TV Minouche bimeze uko dushobora guhera bamba Magic TV ico ni ikintu cyambere nababwira Magic TV ni jewe ego nditwa Rukundo Ange Minouche mugabo na Magic TV kajya kariko naho bitari kuri karanga muntu so Magic TV sinzi ngenda bivuga ifise story yindi abantu badashaka kwibaza kuri jewe mu buzima bwanje duko Magic TV ntaho yagiye ntaho nagiye
ivyo ni ibintu bibiri donc turi kumwe ni ukuvuga ivyo ndimo aho ndi uko biri kose sache que ndahari ndabirimwo ariko ntabwo Magic TV ntazi biriko biraba canke Magic TV tutariko turakorana mumenye yuko ego umuntu ashobora kugenda ahantu habari hashasha ndiko ndiga ingene ibintu bimeze ndiko ndiga ingene ahantu hameze hama ejo nzoshobore nanje gushobora gukora bandanye ndabandanyirize gukora nshimire kwanza abantu abakunzi ba Magic TV navyibagiye muze muri yangana abakunzi ba Magic TV banyakiriye aho ubundi donc aho mba banyakiriye neza n'abantu beza banyakira nubwo bamwe baca bambwira ati none ndazo zaratwereka ivyariya ariko nasanze nabo hiyo mukeneye kumenya ivyo ngaha navyo yuko biraba diko sishobora kureka gukora nikora ko ivyo ndimo pour le moment bimfatiriye ariko biheze shobora gukora hama ibindi bintu navyo amapage ari donc ama account nza ndabona bandika ibintu atari ivyo bijya bintu sivyo antuka simba ndiko ndakora iyi video yaba bijya bavuze ariko bimeze simba ndiko ndakora iyi video simba ndi ngaha murabona ko ndahantu nisanzuye meze neza antuka murabona abantu bagenda barengana nubwo twamubibona ariko murabona ko ntari ahantu hameze nk'aje bababwiye so nubeshi sivyo abantu mureme abankunda bien sûr kandi umenye ko nanjye ndabakunda kandi ko nabibonye ko mu nkunda ari impamvu sinshobora kubahemukira nzokora ariko ivyo ndimwo bibanje guhera hama nkashobora kuba ndi à kugira ntangure gukora kugira nkore ndi à namwe murabizi ko nawe nkora sinokora no munsi nsubire gukora après 2 semaines murabibona namwe nico kituma mvuga ati reka nzotangure ntanguye hama kwiga akarere uburimwo navyo ni ibintu bisanzwe kwiga mbega nzokorana nabandi mbega ahaye ibintu bizohava biryohera abantu banje mu bintu biri ngaha abantu banje ko nzi bibaryohera nibihe bizohava bibaryohera ivyo vyose ni ibintu donc sishobora kuza murazi ko muri ababosi banje ego muri famille yanje mbwa muri n'ababosi banje sishobora gutora uko nyene ngo ntereke video ngo ngira ikintu ntiyumve ikintu ca kane resasi ikintu ca kane ndabashoke mbonye ibinyamakuru bizwi kandi vyiyubaha bifite izina vyiyubaha kandi vyubahwa bishobora kwandika ibintu kandi bari sûr ko atari ivyo hama ikinangaza nuko baba bazi yuko hariho ego hari abakozi babo bashobora kuba ari abantu bashobora kuba bavugana natwe cyangwa bavugana nabo batuvugana je bashobora kuvugana na Ese bashobora kuvugana na Scott bashobora kuvugana na Bella bashobora kubaza inkuru hariho ibintu rimwe ego vyo wafuma ubibona iyo ubibonye kuri page itazwi itagira izina uravuga ati ni shasha peut-être irashaka kumenyekana sivyo kubeshera abantu kwandika ko abantu ibintu atari ivyo c'est normal barashaka kumenyekana canke barashaka abantu babamenye canke abantu bakeneye bafatwenye ko ari ababeshi bazoza bakuraho ibintu vy'ubeshi canke ibintu vyo gutuka abantu canke vyo kononera abantu peut-être ivyo bintu urashobora mugabo ubonye abantu bafise izina barazwi n'abantu bubashwe kandi nabo nyene biyubaha bakitora bakandika inkuru ku muntu bazi ko bakora akazi kamwe kandi bazi ko ari umuntu ari simple umuntu ari simple cyane ndi umuntu ari we wese ashatse kumvugisha ni minota 2 kumbaza ati bimeze gute especially umuntu dukora akazi kamwe kumbaza ati bimeze gute vyurimwo barandiri promoter n'abantu banje turavugana tout le temps nta kintu canje ngira ntobabwira genre nashatse kukimenyesha imenyesha makuru bien sûr nashatse kubimenyesha abantu nirandiri promoter nabimubwira akimbagije mubwira ati piti nawe ibintu bimeze uko ushatse ubikoreko cyangwa bikoreko cyangwa abantu barambeshera yabimbagije namubwira ati barambeshera uwo ni wo mvuze muri benshi so ndi umuntu asanzwe cyane ndabisubiyemo singoye cyane ku buryo udashobora kumbaza ati aya makuru niyo hama ndakubwire ngo niyo canke siyo cyangwa ati ibi bintu nivyo hama ndakubwira ati sivyo canke ndi umuntu asanzwe cyane kuronka nimaho yanje n'ibintu bisanzwe cyane so iyo ubonye rero ikinyamakuru gikaze gifite izina cito ikikandika amakuru ku muntu bazi ko bakora akazi kamwe kuvuga ngo nuguruye yindi TV ndayita Ange Minouche come on no nuguruye okay Magic TV barabibona ikirakora isarika rakora ndaza no kumushimira cyane kuko nayo karakora na respect sana bakabona ndiko ndakora irikirakora donc
ese ari hajya na Scott nanje niho mbandi hama mugaca mwitora kuvuga kuri ico kintu nibaza ko muba namwebwe mwimanuye gatoya kuri ico kintu. Bon, byanteye kwibaza ibibazo byinshi eske barabona umwe yuko barindeye umuntu mu buzima bwiwe mu kwandika. Donc abantu bibubaha bien sûr kuko abambere sinashobora kuvuga ko ikintu na kimwe kuko bari abantu ntitwatuzi iyo bavuye nibaza yuko bavyanditse bijya bintu peut-être arashobora kuba ari umuntu naciye mfata ko ashobora kuba ari umuntu yitoye akandika kandi nabibabwiye jewe ku muntu agize ikintu mwibuke nabitangoye umuntu agize ikintu gikora kuri jewe I really don't care kuko nta kintu na kimwe kikimfata nta kintu kinkorako ndera mu mutima Imana irafasha bikagenda nubwo ndabibona 2 minutes biranyika simbeshe biharige bishobora kugira mugabo 2 minutes biranyika ariko ikintu ntashobora kwihanganira ni ikintu gishobora kuba gikora ku mabone wanje canke kuri famille yanje sivyo. So rero iki gituma nagihagurukiye kubona mushobora kuja kubesha abantu ngo nuguruye TV shasha ngo ndayita Ange Minouche. Iki kintu nikibaho ndabisubiyemwo abantu miko muraraba Magic TV iki kintu nikibaho jewe Minouche mutambonye kuri Magic TV nahandi atari Magic TV nzobivamo nuko bimeze ni Magic TV gushika n'umwana wanje so nta Ange Minouche ibaho muri make mwari sur yuko arivyo Magic TV kiri kumwe na Minouche kuko none Minouche deja atanye na Magic TV bon bari babizi donc bisigura yuko hari ikindi kintu bishobora kuba byari bigamije. Ngenda babwira abantu mukunda Magic TV abantu mukunda esi abantu mukunda Minouche cyangwa Scott cyangwa Bella cyangwa Kiki abantu bose umaze kubona bose Magic TV muntu uzi ko wakoze abone kubera wabonye Keke kuri wabonye Bella kuri wabonye umuntu wari wese umaze kubona hajya menye ko Magic TV iracari kwa kundi nyene na babandi nyene. Keke nawe mubona kuri micro Bella nawe mubona kuri micro Minouche nawe mubona ariko bari hajya bari inyuma ya kamera kujya nyene nta numwe mutakibona muze mwibaze yuko atarimwo kuko nibi ndiko ndagira abafite amanimero yabo iyi video murazi ko muza kuyibona ku ma statut yabo. Kandi ndababwira ikintu kimwe sishaka kuma muri izi story nababwiye ko ndabakunda cyane nababwiye kandi umwanya uranjanye sishaka kuma muri izi story ndabwiye ko ndabakunda ntaho ndi buje nta na hamwe ndi buje gukora nzoza gukora kandi nzokora ibindi birenze bijya ijya mbere twakorana biryoshe kurusha bijya ijya mbere twakorana ndiko ndatanga karere ndiko ndaraba ingene bimeze cyose bizogenda neza. Mwebwe mugumane natwe mugumane na Magic TV kujye nyene mwatwize ijya mbere ntituzobamara amazi kandi ntituzobata ndabe hari ibintu bitangaje mugabo shaka kubibabwira shaka no kubibacapira ariko narabonye urukundo rwanyu kandi merci beaucoup biko biramiga uvuze zimwe zimwe ntashobora kwibaza aho nca abo duhura uko bimeze mumenye ko ndabubaha cyane kandi abakunda. Merci beaucoup ku bantu muguma mu nkama courage ku bantu muguma mu posta ivyo bintu ko atari ivyo ibintu byose mubona hama mukomeze kunsengera kujyanya muko murabikora uko mwamye mubikora ndabakunda cyane hama ibiri imbere ni byiza cyane. So izo story rero tuzitware hari ku bintu by'umuziki ni ibintu nobabwira yuko ni ibintu ndiko ndababwa mfise amakuru menshi mfise abaririmbyi tumaze kuyaga ngaha mfise amakuru y'imiziki mishasha bari mu gusohora donc ni kuvuga iki mugubane na Magic TV byenza turakorana na esi canke na wundi wari we wese iyo bari muri Magic TV canke n'abaririmbyi mu Burundi nabonye ndabamenyesha ko tuzoguma dukorana ko deja n'ubu turavugana kuri bishasha biba bihari kuri indirimbo zishasha ziko ziraryoha za Dramati 1 million ibiki bijya byose nubwo bimaze igihe byose nguma ndavyinjoyinga kandi byose amakuru ndayamenya kujye nyene afite ndiko ndakora nubwo ntakorera kuri kamera ya nimuze mwiyazi yuko renzo havanzana ibintu atari bishasha canke ibintu bitagezweho canke iki mwe munyizere gusa ntakindi ndabasabye hama ndabakunda cyane. Ikindi naco rereka nshimire cyane trop FC na Scott Anna asante sana. Merci sana ku bintu mukora Magic TV. Merci sana ku bantu muri ko muraduha ama interview kuri Magic TV benshi cyane hama kandi merci sana no kuba dukora akazi kamwe bagerageza mu bintu bakora bakaguma ashiramo urukundo Ange Minouche. En tout cas vraiment ça me fait plaisir uko muri kose kuma channel yanyu
asante sana ku bantu muguma mushiramwo amazina ya Ange Minouche mu bintu byose muko murakora, ndabikunda cyane kandi ndabibashimira kuko de toute façon birafite icyo bimfasha. Respect sana, mbandanye mukunda Magic TV, mbandanye mukunda ibikorwa vya FC sana, murazi ko ari cyane abasore murabizi yuko abakorera ibintu byiza nkuko mwaba mubivuga, ariko nabigeme ndahari kintu rero nka conclusion. Conclusion ni yuko muntu uraba Magic TV, sivyo? Muntu uraba Magic TV, pardon. Muntu uraba Magic TV, muntu ukurikirana navuga gute ama réseaux sociaux cyane yari abantu bataba babiraba cyane, ariko bakaba basoma ibintu gasanga ari ibintu bakeneye gusobanukirwa. Ikintu cya mbere, muntu uraba Magic TV, umenye ko Magic TV ikiri Magic TV. Ange Minouche ntibaho, ijya Ange Minouche ntibaho. Mugende donc genre mugira muri commentaire ikintu cya mbere kuki badashira ko bishasha, kuki baguma bashira ko ivya kera, ari yiwanje kuki ntoshira ko bishasha. Namwe ico kintu muciyumvira, ijya Ange Minouche ntibaho n'abantu bashaka kungirira nabi kugira baburaguze abantu baburi iyo baje nibava. So Ange Minouche ntibaho. Hama ikindi kintu cya kabiri, Ange Minouche sindiko ndakoresha Instagram, sindiko ndakoresha Facebook muri uyu mwanya, maze ikiringo cyo donc kinini ya nakoresha Instagram, nakoresha Facebook. Ndasavye muntu uzi yuko uvugana na Ange Minouche kuri Instagram, muntu uzi kuvugana na Ange Minouche kuri Facebook, umenye ko atari jewe. Muntu uzotanga amahera ku muntu ngo yarungikiye jewe, umenye ko atari jewe. Muntu uzotanga urukundo rwawe navyo nyene si birabaho kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, umenye ko atari jewe uruhaye, sivyo? Tuvuga neza, ejo ntagiye uzoza kunyishuza wa mahera. Ndabibabwiye, niyo mpamvu nari ngaha, nabibabwiye ko ndi ngaha kubera nimuze murajuragirika kandi ndabakunda, ndabuha muri aba boss banje. Ndabibasavye aya ma Facebook, aya ma Instagram ntazo ndiko ndakoresha. Nukuri nibaguma babiba, nibaguma babesha, babagira gutya na gutya, si jewe. Ama ku kintu ca YouTube ndabasavye mugume ngaho nyene muri nahanyene s'il vous plaît, nahanyene isarahari ndazi ko bikora neza kandi asuye kumushimira cyane. Imana ibahezagire cyane team yose ya Magic TV. Ndahari naho nagiye, ndabibasavye kandi ndabibashimiye cyane ku bantu muguma mudukurikirana. Nubwo ntahari ndabona les commentaires mugira, en tout cas vraiment merci beaucoup ku ma commentaires mugira. Nubwo bubabaza ati ari he sinari bwavuge ndabizi, mugabo ntabwo hari kubera ko ntari ndabubaha cyangwa nashaka kwishura ibibazo byanyu, ariko hari ibintu ntari bwabone yuko hatari bwagere ko ngira donc canke ko nkora, ariko ama surprise yamaho kandi n'izindi zizoba. Manda mugumana natwe, ndabakunda cyane, bizu.